nya ntakintu na kimwe ushobora kumara twende uzogaruka umwana w'uwanjye umura hoshi hanze umviriza wa muko we ushobora kumbarira ntakintu na kimwe ushobora kumbarira umviriza manze ndakubwira ikintu kimwe imbere yuko ushwiragira wewe ni gute woshobora gukurayo inda y'uwanje umwana atari wewe uwo musumiye wabigenjeje gute wavyigijwe nani mwa fyo ukifyotagurira iki uri kufyotagurira ibiki mbariraho umwana ari se tu nakubwiye byose ingene byagenze kandi nagusabye imbabazi nyinshi ndakubwiye ko malgré byo twashemwa byose byose tutuma dushobora gutandukana dukore iki dikwete gushobora gusubiza y'uwundi wo kwande indusubira kuraza amajoro ya garatwi uwo baraba ingene mwimonora yo kwibaza ko sha yatari kabisa ico ndagusavye ahi wanje uhagira ibwishwa nibaza ko wanyumvise sawa sawa gukura yinda utazi kizovamo pumbafu ico nakubwira gusa uyo wakuyeyo ntuzi ico yari kuba nyimba yari kwa president ubere kuzana gutwara irukanara pumbafu rangi gisaka unataka nini? Oya Jane kuri zari impanuro gusa nashaka kugwa nta muntu akubita umukenyezi cyangwa umukobwa. Toka kure. Uricara hasi ukamuhanura. Pumbafu. We nawe ni biki? We toka. Oya kuri kwara kuguhanura gusa. Guhanura. Nta muntu akubita umukenyezi cyangwa umukobwa. Bibaho. Ubu rero karashize ingani. Ubu rero karashize ingani ngo wivange mu bitakura. Wewe urinde. Wewe ushaka kwita mu bitakura. Yewe nashaka kuguhanura gusa. Rengana rero. Toka. Na zari impanuro gusa no kuramba bari. Zari impanuro. Ushaka kumpa impanuro karibu uzimpera indani. Hapana mwibarabara. Karibu. Karibu winjire umpanurira indani noti mwibarabara. Ingo. Karibu ntugire ubwoba. Ntugire ubwoba. Karibu. Chagua impanuro. Karibu. Aha, madam. Karibu urisanze. Bo, mu bubafu nihe aho mwigema tugerezwa kwicara wa nga icara nga. Urashobora kwicara. Bo, karibu kabisa urisanze. Mu bantu hetse. Jewe iyi ni nzu yiwanje kandi nta deni mfitiye banki. Yeah. Wow. Namahoro none. Ubona amahoro. Oh, merci. Kandi ndachara umusore. Ego. Ujya nurubaka. None ujya mwigeme nawe nabonye ugenda uriruka ko mu barabara umukubita. Ujya ubonye sohoye. Numwigene twara dukundana. Yankoreye amakosa manini cyane akura inda yanje. Twari dukundanye kabisa kandi nari nimirije no kumutwara. Je naheruka inda ari nini umusanga fye. Ore sana kwereye ko birababaje byantangaje bose. Birabaje cyane ariko no kwihangana kuko niko bimeze ntawo bihindura. Gusa numvise uvuga ko ushaka kumpanura sinzi ko uko wumvise ndagusigura ivyo vyiwanje ko hari ico wokongera ko cyo kumpanura. Je urumva mvuga ko ushaka kuguhanura. Burya jewe ntabwo mvino mva mu gihugu cyo hanze. Aha ni muhira mugabo naje mva mu bigo byo hanze. Uvuze ngo? Naje mva mu gihugu cya Canada. Wewe waje uva mu gihugu cya Canada? Burya muri Afrika ngaha turafise Canada. Canke uvuga Canada nyene jewe sanzwe. Mu bisanzwe jewe naje mva hanze y'igihugu. Wa Romani canke Saudi? Jewe. Oya. Muri Congo? Oya, je naje mva Canada. We
rero hariya nkabamenyereye ko umukenyezi canke umukobwa badakubitwa bahanura gusa nico gituma nshaka kubwira ko umukobwa ntakubitwa canke umukenyezi ntakubitwa wa mugo vy'ukuri amenya aragutwenga arayawe reka uvuge ko ushonje umukozi ngaha yahishije akugaburire hama wibandanirize urengane apana kwivanga mu bitakuraba ivyo kuvuga ngo wavuye Canada none wewe yumva ko ushaka utangure kuvura none igitangaje ni giki Canada yahe yo muri Afrika canke Canada twumva ntabwo ndiko ndakubesha nivyo nubwo ngo nuko ubona ubuzima bwanje bwaba bwarahindutse biratangaje cyane kumva uvuga ngo waje uva muri Canada mu gihe aba diaspora aho bari hose biyerekana ariko vraiment tuvugana ukuri mufaso wewe ubona usa no mu diaspora hari ijambo bavuga ati aho muri hari abandi je nari umuntu umeze neza je nari umuntu nikwije ntaco narimbutse n'ubuzima gusa bwahindutse Bebuge aba diaspora nababa bavuye mu bihugu byo hanze gusa ivyo vya Kure za Amerika Canada za hiyo kure bose yagiye abayo gusa atahagiye muri vacances no diaspora mugana aba bava za Oman za hehe Saudiya muri Congo barataha bagatahira ko saba diaspora none kuvuze ko wahora uba Canada amadolari wajuzanye waciye mu ruzi nyabaki rurayatwara nukuri sishaka kubyibuka kandi sishaka no kubivuga ko byinshi cyane ko sasa byinshi gose sha nubwo wohomba ntiwohomba ngugeze ku kanyuma ubuzima uve Canada uhombe gushika yaho ucuya basha ntubeshere impuzu yayindi yakubiswe n'izuba urashaka ngo wavuye Canada s'il vous plaît umeze gutyo ibigato umuntu izuba ryakubise umva ndakubwira nyimba vy'ukuri ushonje jewe ndazi umukozi yahishije vuga bakugaburire hama wibandanirize ureke izo motife zawe ngushaka umpanure reka rero bakugaburira hamo utembereze Kadogo hariho umuntu ashonje ngaha mufashe Kadogo fasha umuntu ashonje ngaha fasha Halo? Sandy. Ego. Kunerefonesheje inimero zino mu Burundi. Uri ino? Nibiki? Reka kubesha. Ha? Oya. Oui, haro Sandy. Allo. Amahoro. Nizere kumeze neza. Yego ndashima. Natwe turashima tumeze neza yego. Mu bisanzwe Sandy ujya musi ndakubona. Jewe urabona ujya munsi tuvana twayaze vyinshi nubwo habayemwo guterana amajambo. Aho kambwira amajambo akomeye ngo sisa n'uvuye hanze. Nubwo byashitse nkavuga amajambo menshi ngo nta mu diaspora sa gutyo ngo uvuye Congo ngo uruwa Oman hajya agatsima kara ku bitatu. Ego ikintu nashaka rero nashaka menye ko nawe nkunda kugira ngo duce dutera dupanga ivyurugo apana kumera nk'abana kameme turakuze uburyo bwo kubaka turabufise imyaka yo kubaka turayifise ariko umenga twaba twihuse cyane ari hakiriho akanya ko kumanza kumenyana kwanza kugira ngo tutazohava dusanga twatwawe n'ibishobisho. Urukundo rwo guteresha ijambo jo nzovyiyumvira ubwo sigo rwa fake ni gwa rundi wandikana message ntiwishuka nawe uratwenza kabisa canka akabari we wama igihe cyose utangura kwandika ubundi yidibamiye
Ubwo rwa rukunda rwa forosingi. Wa forosa bidakenewe. So, reka ngende kuvyiyumvira nzoguhenye. nta kibazo wewe fata ako kanya. Uraza kumbwira, turashakura bakanya ku mugoroba tukicarana ukambwira ico wahisemwo. Shanda gucumita mu nzu. Sawa nta kibazo. Sawa, merci. Ya, diaspora wa burofa. Toka kule. Kuvyukuri uyu musore rivayo bankunda. Ariko sinoshoka kwizera vyihuse vyambwira ntarabona ibikorwa. Kuko nabandi bose niko vyagenze. Hama mu nyuma barampemukira bivanye n'umwe wese inyungu yashakako. Kugira ngo ndamwizere riva birasaba ko hari ikintu nkora. Mbega mana nkora iki? Mana ndakwinginze umfashe. Namba koko riva ariyo musore warungitse mu buzima bwanje. Ndasabye wiyerekane mana. Shani hatari mukomeze kwihangana kweli. None amavuta yakugiye mu maso bigenze gute? Wari kurateka? None kwa muganga bakubwiye ko utazosubira gukanura kweli? Kwa maso yahumye. Shasandi pole sana. Bon, jene baza kwiye muganga yakubeshe. Nuko kujana mu bindi bitaro biteye imbere turabe neza ivyarivyo. Bagupimye bakubwira ko amaso yagize ikibazo. Mumbonero. Ni vyiza ko ndagukunda mu mahirwe no mu magorwa. Ni naco cerekana urukundo. Nyimba wabaye impumyi ndizeye ko uzosubira kubona. Ariko je sindemeza neza vraiment ko woba impumyi kubera amavuta yagiye mu maso. Oya kameme. None bagumye mu bitaro canke bacibutaha? Bakwandikiye imiti? N'amafaranga ufise? Oya nta kibazo amahera ndayafise ntaco. Kandi urabizi ko ntashaka kugutererana kameme. Ni vyiza ko ndagukunda mu mahirwe no mu magorwa. Ni naco cerekana urukundo. Reka ubunyene ndaje kugira ngo ntore ubwo rupapuro rw'imiti bakwandikiye. Hamace ngenda kuri farmasi ndakugurira. Sawa, ubunyene, sawa. Kado! Muga fashion vore tansira du. Tansio yo. Swapose rero swapose. Swapose. Tansira du. Kugira ngo dushobora kwafira neza. Hariya. Oya ntibikunda ko nshika yo muga ndagusavye mvure nahanyene please. Mada, fashion mpime uzokotse. Usaba kwemera nkagupimira wicaye. No, tansira du please. Sawa reka ndagupima. Okay, merci. Fasha nukuri, fasha numva meza nawe. Okay, reka ndagufasha. Okay. Yo. Kungaze ko biratangiye kugabanuka. Fyonde. Urashobora kureka kumfasha. Reka gufyonda. Ufyonze bica byanga. Reka gufyonda gica kikusukako. Oh my god. Nene no. Muganga. Ukuntu fyonda. Gica kiwewe. Reka gufyonda. Nenda gupima gute ntafyonda. Yo. Yeah. Uri sérieux wewe? Uri normal wewe? Ndi normal matano kuri. Wowe uri kufyonda cyane. Mandindere. Mofere. Ekiri nk'ibyo ndagupima. Ndagawe gukira. Uragwaye cyane ndwaye. Ufyonze gica kikuntako. Ariko kwirikine. Ufyonze ubukweze. Ni nkaho wogira ngo Désolé, umbiza rero. Urashaka gusubira inyuma ushaka gupima wicaye.
Okay. Sawa, nabyumvise. Ariko tiebe muganga nukuri ndashaka umbabarire kandi ntahure. Ibi byose ubona bimbayeko si mikino kabisa nubwo habayemo gufyina gatoya ariko si mikino. Uratse ikintu kimwe burya je nanje kugura imiti ngaha nyene muri pharmacy iwawe. Juste ntaritse umuduga hajya ndavye ndani. Njanibaza ko mbonye ex wanje murasa terke samurusa uva ntacimana yamukuriye murasa kandi bya ex wanje naho ikibazo rero yagiye nyimukunda kandi yagiye ataco ampoye n'akazi kanje birasa murasa ariko tabara batari jewe n'umutima waduze tani yawo kudunasira ruvuze sawa kandayizana abari kutuvyarira abana bavyariye abandi umenyango ndikadi ku kazi ndaje urashaka kuguma ngani kwa bon urumva rero nakware ko nayisanzwe nje kugura umuti sivyo oh I'm sorry menya ko ndiko kazi takula konzi ya kikongi tabiri umuti utakula konzi so ariko uretse ko ndiko kazi I know okay ndabizi ko kazi niyo mpamvu nshaka ndabira imiti nshiri umugwayi okay so uyu mugwayi yagize ikibazo c'amaso okay navyumvise ko yagize ikibazo c'amaso kandi uyu mugwayi jewe ndiko ndamufasha ntibisigura ko ari mushiki wanje ari shangazi canke ari mamudogo si muyuwi twamenyanye mu misi heze ambwira ngo avuye Canada ngo no mu vacancienne ngo no mu diaspora ndamucumisa ijisho ndamuraba mva kwinumira ahandi hone nabonye ko muri abagore baba escrone babagore babasuma bivanye n'ukuntu namubonye yambaye sawa sawa so ndakomeza ndamuraba ndamwihweza ndamubaza nti wewe ntabwo wowe uturutse hano muri Kongo gato mu kibira ndavyiga nusa ukaba uri kumbwira ngo uri mu diaspora urera abantu bebinjira nimwe mona birashoboka kuko uravye ko yari ameze n'ingene yavuga ngo avuye hanze ntivyari bisa abantu bavuye Canada canke America canke Australia ntibaza n'amadolari sûr ntibaba batagase neza none ujya kwataratagase so ubu rero numvise telefone ngo nyaruka umfashe ngo amaoki ngo ngiye mu maso ngo yakarakaranga indagara ngo amavuta ngo amusimbira mu maso agiye kwa muganga ngo bacamubwira ngo amaso yagize ikibazo amaso ni hatari sasa bamwandikiye uyu muti nashaka murabe ko mu office mve kumuterera nzohembwa niyandemye okay nuko yuwa mbere ni 65,000 anga 65 hama uwa kabiri wo ntuzimvye cane ni 15,000 uyu nawe wa nyuma ni 12,000 uwa mbere ni nangahe 65 65 ya naho nyene ni wo wa nyuma usigaye kuko iyi miti iragoye cane kuboneka wowe ni 12,000 Chanye wewe wize informatique nani wize kuvura neza urabitahura neza wasomye ivyo bandi urabona ko ari zozana zo washize mu kazi oya ntakonda gukuyemo ariko iyo miti irazimvye iyo miti honyine ukunda kuyisanga ama pharmacie make parce que iza par commande n'abakobwa bakiri bato babaganga ukunda kubasanga mu pharmacie make sasa rero nimba arayo mahera nuko mutoreza umusada kandi mutoreza umusada nari byo utaguze imiti bitenura amakuru yawe Aje ndashema ameze neza iminsi myinshi ko wifoteza bifoteza gusa hashi nyene birangora birakugora bisigaye bikugora asigaye igira byinshi nakiboneka hewe kubaro nyawo wa diaspora baragisibije kino gisagara ca Bujumbura je nari naje niteguye nzi ko neza na neza nza kunywa royal canke duhamagaye servere irigawe tugirango nziko mperuka ragu mu ndwi hete ariko nawe yitumye byo bavyiza
none se dusohokanye n'umususudu uriha facture bimeze gute yaraguhebye cyangwa waramuhebye ntabwo tugikundanye ngo iki tugikundanye byagenze gute inkuru shasha muga ntibitangaje ndabira mu mutwe umushatsi wabenje yamaze no gucuya sinyironka n'amavuta yo kwisiga kare risiga amavuta akamufata yagihe cari ca taxi ubu naho hashikiwe moto n'ikinga rizoshikeyo agutangura neza ugaheza nabi ukuri ofu umutangura nabi ugaheza neza buraryoha telefone asigaye afise umwana w'umukobwa yaranamenetse urarushe oya basi uragura pe oya none wasubiye kwa gasongo gasongo ushana umwana mwiza ibintu wasubiye nyene ndiko ndaravuga twosubirana uri wateye agatarotaro ngo intaro zasheje ngasharika burya ndakubarire amazi arashuha ariko ntiyibagire bumbeho none wasubiye kwa gasongo birababaje ni nko kuva kuri Range Rover ukasimbira kuri ngobe kore sana urahomba ahubwo rero tukiri muri ivyo muvuze vy'abadespora cenche nibuka bibutse iki nibutse urazi sandi uramuzi naje mbona inimero telefone nje kwitaba inimero yino nza numva ni sandi antelefone ari ngaha mu Burundi nyari inimero zo ngaha ndavuga ati mbe sandi uri hino ngo ndi hino atatangura kumbwira arambwira ngo je nagize ingorane nagize iki ngo mfise ikibazo ashaka kuntura ibibazo naciye nkupa naciye ndamukupira ko vrema urumva nico gihe giheze naje yarantelefone ambaza ngo mbe wo buri muhira urabona ko yarasanzwe azi muhira iwacu cyane ati siho ndi aca arambaza ngo mbe woshobora kumbarira ngo abantu bari muhira iwanyu kugira bashobora ngo kunyakira ngo basi babe barampa amazi yo kunywa cyangwa byo gufungura cyangwa ubu ni sandari karambarira uko cyangwa sinshobora kumenya bari muhira Ujya gatonya sohotse cyane umva imoto kuraba nsanga ni sandi takanguka njanje nyuma y'inzu ndinyegeza kugira ndamurabe neza ndamubone neza uko yatambuka niko namuraba yarabaye nabi yari yambaye izo mpuzu kabudesi nabwo ntazokwambara yahora ndungikira amahera muri telefone undi hanze yambaye kujya ariko uko niko mumeze gute se tumeze gute ubu ariko numvise iryo zina sandi Cheneka ko n'umuntu ngo narigeze kugira hari umuntu yansenze ku kaje kuri pharmacy ariko aragura imiti yarambwiye ibingongo yahuye ngo n'ikibazo ngo yahuye ngo no diaspora yari umuhungu yamungu ugere cyambere ndamubonye umungera yankuriye ivyo birori ku kaje arambwira ngo umukobwa ngo ariko aramwitsuka ngo yamubwiye ngo ni mu diaspora ngo umugabo ngo nta mahera afise donc murabivuze cyane bukiye histoire ariko ikintu kintangaje nuko sanze mutigeze mu mubere inshuti mwamubereye njyajya ufise ikibazo kumenya ko mumeze utese mukundira umuntu ico afise ataca afise nta bugenzi mushyo kumubwira kabo lati kabude cya narrative nibiki uko niko nanje mwongira kabudesia wa nyoko ntugendo karabundi usaba uhamagara hari yuko areka kuzamukoma ariko we yarabafashije urumva ko mwirwa murajye amadolari yiwe yaradufashije ubu nta mahera afise ushaka tugume tumwiruka inyuma kandi atamahera afise murambabaje cyane biranyeretse yuko nanje bishitse nkabura amafaranga bishitse nkahomba bishitse nka ubuzima bwanje bugahinduka bukamera nabi yuko muhava mungira nkuko yes mugenene wahinduka mu diaspora wawe birakabona giye nawe tugendana kubera kajya ga pharmacy umunsi kahomvye uzobura kitugenda inyuma okay bizoba bihi so ariko ndababwira ikintu kimwe aha turi munsi y'idage ico umuntu abibu turabizi uragasize kaga kanwe namwe muragakeneye kandi agatora shana agarakuza amahera kagutse none amahera yaramuheranye urumva gishasha tuguma tumugenda inyuma yabo yerari ntaho gendana n'umuntu adafise amahera umusororera wowe n'ivyawe n'awarendegera bibagiye ko turi muri 2023 umwaka udasanzwe w'abapambaye aho ikiro cy'ibiharage kigeze kuri 2 iyumvire frère ama usigara usesagura
ti eshi koroka kijeshi manuka kijeshi kandi je ndaza hawe waruhamenyeye kwa manuka ni bya bindi nyasanga ibibazo byarateye hari yo kugenda nyaruka ikinda bukebuke asha kwisipo nsigaye nkora kuri aya maiskari na gym ntigikenewe kabisa ibibazo ni Sheri pole sana mukunzi wanje ndabona ibihuri ngo ntabwo bikoroheye ariko nibaza ko igihe kizoshika ugasubira mu kanwa ariko kandi nizere ko Imana igiye kugusubiza amaso ukabona ugasubira ugakanura ukabona ivyo kw'isi ariko she ubu ugerageje nta kantu na gatoya ushaka kuba uriko urabona ngaha cyane na kimwe mbona ndibaza n'umudokiteri yarabikubwiye oho mana yanje we burya hagati y'umuntu yabaye impumyi amaze gukura n'uwavukanye uruhumyi nta tandukaniro ryo bari hari none shiri itandukaniro ngaho riri kandi mwese muba mutabona mu bisanzwe je ndibaza ko itandukaniro rihari kuko ugerageje kuraba uwabaye impumyi akuze haba hariho byinshi yarazi yakuze abona nk'akarorero urashobora gusanga umutwaye beach yarahazi yaramaze kuhaja canke agiye mu soko akavuga ati aha ni hahandi tugeze paske yarahazi yarigeze kuhaja ariko uwavutse ari impumyi nibaza ko itandukaniro nawe uco byumva kuko aba yavutse mu maso yiwe hari umwijima atakintu kimwe cyo kwisatsi ya itandukaniro rihari sico kimwe kubera je hari haho ndishobora kunjana kubera nigeze kuhaja nkahabona uhambwiye nkasha ndahanebuka gusa kwizere ko Imana izo gukiza karibu karibu yes karibu ni sawa ni sawa ni sawa basha karibu mwicaye basha araho turaho yaragize ibibazo amaso arahuma ariko turizeye ko Imana vuba cyane izomusubiza akabona Imana izobikora tubyizere mwira bameze neza ko baraho bamwenda baramutse ariko kandi sheri ni wa undi nakubwira twa telefone ko tuza kugufasha ibikorwa umukuzine wanje ni kuzine umwe warambwiye ko abashika ubu nibaze ko ugiye koroherwa na je ngiye koroherwa mu bikorwa kuko ugerageje kuraba by'ukuri ntitwari tworohewe twakoreye mbeje ndabibona n'ukuri ndabibona ntiyari yorohewe okay karibu reka twakire gusa reka ndakoreka chambre yawe hamwe ushendeka ndamwereka chambre yiwe ashiremo ibi bintu amacha garuka akuyagisha sawa ndakwereka amafaranga yose mfise naho ujya mukobwa yabiye inzu amafaranga yose ubona mfise naho ujya mukobwa Safio Teras nyumviriza ndakubwira ikintu kimwe ubu ukuntu umerewe cyenda kumva umwana wanje nawe niba utamukunda nyumviriza neza ndakubwira sinkeneye kumva ikintu na kimwe kijanye n'uko inzu atari yawe uranyumva neza ubifute mu mutwe sinkeneye sishaka yuko umwana wanje agira ikibazo kubera wewe uranyumva sinkeneye kusokumva ikintu mu matwi wanje shaka kumenya uwo ari we sawa iyi nzu ubona yubatswe mu marundi iyi nzu ubona niyo ujya mukobwa je twomeye kuri telefone ari amafaranga ndubaka urantegera amafaranga yose mfise nayo ujya mukobwa sinkeneye kumva ikintu na kimwe kijanye n'ivyo bintu yuko inzu atari iwawe uranyumva Teras uranyumva sinkeneye vanite twa mbafu sitakuri sese esire nayo matatizo niko nayo sayi
Farida. 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 Wa hano. Waje. Hewe nanyotewe nashaka umpa amazi. Amazi? Yego. Sawa reka ndakuzanira. Ushaka kenshi nkayashusha? Oya mpayashusha. Kuzi, ugumerewe gute none? Wapi kweli? Ntakigenda? Oya ntabyo kweli. Nzobikora nabi. Nanjye ndabyizeye. Ntakimubona Oya. n'ubu kuzi. Wapi nta na kimwe kabisa. Imana nzobikora uzokira. Kubisengera. Ariko uzi wari hehe? Sinzi ko biba yasohotse muga ntaransezeranya ngo aracari muri shamba. Hano mu gikoni nyine ngeze numva nawe wari wahotse. Ijeni ndashize ngaho niba bashaka ndaza kumbwira ndakumbwira. Niyo nzi ndagusukira. Farida. Fari. Inyota ntiyaheze shaka kunyangesha. Shaka yanjye. Wari unyotewe. Cyane. Niba harimo ibindi bintu ntumbwe ko yari inyota gusa. Agire dukengere ayo urayamara. Wari unyotewe. Uramamagara ndetse nk'ibintu ku meza. Sheri? We Sheri? Wowe itabe telefone. Sheri? Allo? Wewe urinde utelefone umugore wanje aya masaha. Mwiri joro. No mu mama? Okay. Amahoro. Yego turashima. Oya, ntari hafi ari muri dushe. Ari muri dushe ntari hafi. Ejo, tuzoza nani? Umugabo wawe ararembye. Ngo ashaka amusaba imbabazi? Okay. Ni vyiza burya ingero yica hano urupfu. Sawa, reka avuye muri dushe nca ndamubwira. Tuzoza nane? Sawa nca ndamubwira avuye muri dushe, ejo tuzoza tuzananye. Ni vyiza ko asaba imbabazi sha. Burya ingero yica hano urupfu. Umuntu aravye nabaja mu muriro ni mama. Basha. Oya ariko ntacaba arakira. Reka tuzozana nejo twumva ivyo arivyo. Sawa murakoze. Sheri. Weshe. Yunawaki. Urazi ko ari impumyi ariko aguma adaragiza. Nta no kumbwira ngo ndamuherekeze. None ngo bogwa muri dushe.
wa mugore nawe uri umviriza madame ikintu nshaka kuvuga jewe umutware wa Sandi uko jewe ibintu ndabibona sheri ni ngombwa ko uyu mugabo agwaye bivanye n'ubwescro yakoze ku mugore wiwanje ni ngombwa gwarire mu bitaro kandi ariko minote Mana ndagusabye girira imbabazi mutware wanje ndetse ukagukoreye amakosa jewe mvuze ngo uyu mugabo ni ngombwa gwarire mu bitaro kandi ariko minote inyuma yo kugwara amaze gukira ategerezwa kucaja mu mpimba natekera amavarese n'ibintu byose n'ukuri mutugereye imbabazi iyi nzu yari turayibasigira nibayibasabye iby'isi twabisanze ku isi kandi tuzogenda atabyo dutwaye urashobora kuba uri kuragenda ahantu utazi ugahura n'umuntu wa mbere uwo muntu wa mbere ukamusaba ati nshuti urashobora kunyereka kwa naka akakuyobora mugabo ntibibe ngombwa ko mujyana ndetse akanakwereka akoresheje n'urutoki ukabandanya urugendo ugahura n'undi muntu agira kabiri wowe mukajyana mugabo nawe nyine ntagushikane ariko akakwereka ati bandanya niwagera ku ikorosi ucukata munyuma ugahura n'undi muntu agira gatatu mugabo wewe akakujyana akagushikana aho hantu sheri kandi uyo muntu agira gatatu ndamugereranya nawe ego nubwo nahuye n'uyu mushinga ntahe hariho byinshi namufashije mugabo nawe ntihabuze icyo yafashije ariko wowe twarahuye tuca turabana kandi mu buzima nari nahuye na benshi bitakunze ko tubana rero sheri nshatse kuvuga iki abantu bose duhura nabo mu buzima baba badufitiye akamaro nubwo bitaba ngombwa ko bose dukomezanya none sheri iyo duhura n'uyu akambera umugabo biba byarakunze ko nawe tubana ukambera umugabo nawe umufasoni iyo nza kubera umugore umugabo wawe biba byarakunze ko nawe umubera umugore burya rero sheri abo bantu bose batatu bayoboye uyo muntu bagiye bamugirira akamaro ibihe biduhuza n'abatandukanye ntibishoboka ko twobangaza kandi natwiyinze umwanya n'umwanya dushobora gupfa tukayisiga sheri mva ndakubwira niduharanira iby'isi kuko iby'isi tuzobisiga bafise umwana akiri muto nitwabareka bakagenda mu ibarabara bakamererwa nabi iyi nzu ikaguma ihagaze natwe tukazopfa tukazoyisiga n'imiryango yacu tuzoba twungutse iki sheri ndabona iyi nzu twoyibagabira uvuze ngo nakazi nyabakira gukoreye ko tumubagabira inzu nkiyi waruhiye warariye amajoro asante mwakoze cyane bani bahetsaki ubu rero uciva mu ishuka wumvise ko bakugabiye inzu mu mwanya muto iyashu yari yakurenze sivyo wumvise inzu uzungurutse mu ishuka wewe ujanga ukesikoroka madame wanje ugashaka kumunyaga inzu ugacuja mu ishuka ugatangura kubiri yashu mu bitaro bagucumite ko minote ukize are ucuja kwicara ariya mu mwijima kumusaga mu mpimba shaka kwesikoroka umugore wanje do you know my wife nta kirenze kuri ico ndasabye wanje ndagusabye mubabarire ndabigusabye umugabo wawe ni gisuma wewe uri gisuma kazi let's go my wife let's go bada musigara mahoro okay Uvumeze kwinzu bayiduha sa uvumeze kwinzu bayiduha bagiye no bagiye oh my god bagiye oh my god Vize Niwarogwa wewe Niwarogwa Bitugana unasemaje? Reka ndamutelefona kujana ubu nyine je nta daimon ingana nk'iyo yoje tubana. Ukinga sana. Burya je mbana ni daimon ingana nkuko. Kubeje wijugumiza mu gitanda. Ari turi kwigirisha ngaho. Mukama wanje. Kumbe yari imipango yawe. Je mbana n'umwesiko mu nzu gahemwe. Umuji aragoye kuba. Ati mu muji aragoye kuba. Burya ujya kwesiko kujya mukobwa n'ukuntu wala ari umwana mwiza yeme no kuhebera n'inzu.
bwanageze ko urabizana aho gushima ko tugabiwe inzu shimiki kuri mu diamond ariko iyo ntigwazo urabona yuko mba nagiye so yaransize ubu yarangigoma njane aho ugomba ucu urumbisabi ye kumuhamagara iyo minota irakujaka wende uko mbafu beshire makaki iyo inasinzira ngo mbere nk'uyu kwaza ubanze kwenda mbiswa muri mpande dawenge Aïe. Cousine. Cousin, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, umeze Ni sawa. waraye neza. Asha meze neza kabisa. Ariko nawe vile asha. Izi sare tuhanagura. Vana zitwe mugazi kenshi. Kuzina wamushize kuzina isanga. Cousine Sandi je nibaza ko yakiri muri chambre. Parce que ndamusizeho mu kanya. Sino umeze neza. Ça va, ni bon vraiment. Ariko iyo meza. Kuva wayanaguriye byo kurira afite gucaza. Iyo. Ati bica kubwari buri koreka reka. Cousine reka jewe mpanda kureke use. Kuzima nzitani ngagati. Kuzina jinga. Kuzina jinga. Oya reka je ndakore kumanza ukoroke. None kwicara umbwiye manza wicare ngaho bisigura ko ucuza ukanyicara. Wowe ushaka iki? Kuri kuvugira mu bwongo wose amajwi adasohoka ushaka iki? Ibiki? Jewe? Wowe ntuzi ko nubatse jewe? Ntuzi ko afise umugore? Wewe yaguhamagaye kuzine wawe kugira ngo umufashe ibikorwa. Mu bikorwa yaguhamagariye n'ibibiri mbyi. Uzabiswa ndagukunda kuze. Reka kubwira. We Kuze ndagukunda vraiment, ndagukunda cyane. iyi ndero wayikuye hewe. Toka. Egerayo wa muko. Egerayo. Reka kunyegera sha. Je nabonye icyo ushaka wa mukobwa we. Je icyo ushaka nakibonye. Reka manze ndaguha iminota 2 ukora icyo ushaka cyose. Umuntu ukuze. Ukuze none. Fuko tukore ibintu by'abantu bakuze nyene. I'm ready. Nti pari top muti. Have me some. Toka. Kuze niki kuze kucungira. Muhira. Toka. Oui, chérie. Oui, chérie. Wano mbindo huru. Chérie. Oui. Manuka bukebu. Ndakubona. Manuka bukebu chérie. Voilà. Mbindo huru. OK. Mbindo huru ni. Manuka c'est escalier inge chérie. À droite chérie, shawiji. OK, non, attends. À droite gutya uca wicara. Ngaha. OK. Aho nyene icara rero. Voilà. Aho ni sawa. Karibu turabaga sinema chérie, ariko ntubona. Kore sana. Sheri ko numvise induru, naguma numva induru. Irimo mu byatumye nza. Mu bisanzwe chérie induru iri kurumva. Erega ndiko ndaraba televiziyo vraiment. Mugabo je na kuzine namwumvise. Kuzine acenga ararenganye nibaza ko agiye muri shamba. Niteguye rero hamwe bavuga ko hava dusohokana. Ushaka ndagutwara ubunyene kuri kakabari. OK, reka nce ndabitegura mu kanya. Ahubwo reka nce nitegura tugenda. Sheri. Magara. No, chérie. Chérie, mu bisanzwe. Chérie, ibyo biguma bivuga nibi. Ivyo? Bibomboranye. Ivyo ntabe hari twagorofa. Chatugenda jyayo. Mo ubunyene chérie. Mu kanya gatoya gusa. Chérie. Tavuga none. Utavuga. Chérie. Wani. Ibintu. Chérie nta kimwe. Wewe wakutugize umoni siziganutse. Chérie mu bisanzwe. Umviriza chérie. Je mu kanya gato nshaka ndagutwara mu kabare hahandi. Nguma numva ibintu bivuga. Nuko nguma ndaguhamagara ntumwumve. Ibiki? Reka nisubira mu cyumba. Chérie. Chérie, je ndakumva.
gusa ngo manitegure turashika kuko ubuzima kuze yabayemo ni ngasa ngase icyangaho kandi bari kubyibuha sanaremereye ngiye intebe ngiye ngaho icara ntazo washitse ndakuzanira ibyo ufungura sawa ndakuzanira n'amazi unywa Sandi bora peti rero fungure uhage fungura oya jya fungura n'ikiyiko kimwe oya nezereza uje n'ikiyiko kimwe uragorana udasangira n'umuntu ushaka kumva kumeze neza niyo ndonka amapeti none ngaho urariye kuzini nafungura hewe kuruko uyagirizi fungura je vuga ati ijya urabona uva byakabere nikera beje urazi je urabona fata ikiyiko jya mana ndago kuzijegenze gute kuzini ikiyiko ijya izi kuzibabara urumva rero uzicoba muhorere sivyo nico tumaze kuziga fata ikiyiko niko kuzinafunguye mviriza ndakubwire kuva byakabere nikera mviriza kazibe bijya byose wahora wigirisha wiyambarisha ubujipo bugufi kuziribisa wabibona bashe ndago ucimera y'umugabo wanje ushaka kumubisha byose narabibonye kuzibisa wabibona byose narabibonye kuzimbabarira n'ukuri kuzine kandi ndabwo ingene byagenze izindya ni giki gitumye wanga kuzifungura kuzimungene byagenze kurya abantu bisi nasanze mugoye waje kumfasha cyangwa waje kunyica waje kunyonorera ubuzima waje kunyononera ubuzima uraza amazi wigeze kuma amazi ugashiramo isumu ibyo byose narabibonye ibyo narabibonye nziba ndacavuga izinga wase kuzijya kubera jewe sindi impumyi je ndabona kuzi burya je nigize impumyi shaka kuraba ibibera mwisi kuzi abantu bisi nasanze mugoye ugafata amazi ukanzanira amazi ugashiramo isumu imbere yiwanje kubera iki kubera uzi ko ndi impumyi iyo wari uzi ko mbona ntuba waragize bijya bigize vraiment umuntu murabye hanze urabona umengana umuntu kumbi ndani yaraboze iyaba nkanura iyaba mbona wari kubikorera aho ntabona kugira ngo shiduke napfuye ariko kubera wari uzi ko ntabona wabikoreye imbere y'amaso yanje kubiri byose umaze kungorera bingeza ahantu niyo mpamvu nahisemo kukuyereka ko jewe ibyo wakora byose ndakubona ndakwica n'inzigurazi kuzimbabarira kuzirarira kuzimbabarira byagenze kuzina narahenzwe n'ukuri narahenzwe n'umugabo wafise amahera menshi ndavuga ati akuzire bwira neza ndakubwira byagenze sindakurekura mbona afise amahera menshi ndakubwire none mbona afise amahera menshi nkabona n'umugabo fresh ndavuga ati ukuzina cyamumariye none cyo ndavuga ati ndabona nacamumariye kubera kumbera umugabo wowe nta mugabo ufise ntiwakunda abo wawe barira sande n'ukuri sande mbabarira ubu rero washaka kunyica ubu rero washaka kunyica sande mbabarira rimwe kabiri gatatu guhera n'ukuri sande mbabarira n'ukuri ko wamwicanye muzima sande mbabarira dusubira sande mbabarira urumwicanye n'umwana mutinya hakurika mbabarira sande Riva ugenzwa n'amaki ni iki kigutumye kugana mu rurembo Siyoni ni iki kigutumye kugana mu ijuru ry'abera Gaburiye nukuri ngenzwa n'amahoro umbajije ikibazo ciza giti ni iki gitumye ugana amarembo y'ijuru
igitumye ntumbera isiyoni nuko naruhiye mu isi y'abazima, ariko uyu munsi nkaba nifuza kwinjira mu ijuru kugira ngo mbone Yesu wa wundi twaririmba tukiri mu isi, wa wundi twakorera. Nico catumye ntumbera hano. Umwambaro wambaye ntusa n'umwambaro w'abagana mu rurembo Siyoni, kuko umwambaro w'ababayo ari umwambaro wera n'abantu bamesuye imvune zabo mu maraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo nabizeye izina ryiwe. Gaburiye, ushatse kuvuga yuko mubinjira mu marembo y'ijuru ko jewe ntarimwo, mubera jewe sindimwo? Ushaka nsubire muri yasi y'inzara, yasi y'ubwicanyi, yasi y'insaku, yasi y'izuba rizura inzara? Niyo ushaka ko jewe riva nsubiramo? Ntigikunda, ahubwo wantebeje nyugurura imiryango y'ijuru ninjire, kuko nararikoreye. Ijuru ni ryo kwa data, ijuru si ryo kwa so wawe. Gaburiye, aha ntiwonyugururira nkiyinjirira mu ijuru, mbona Imana data wa twese, umuremyi w'isi n'ijuru, uri kuntebereza iki? Nakubwiye ko abinjira mu ijuru ry'abera arabamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Mbega hoho no guha ibibazo bitatu ushobora kubyishura neza. Akabazo ka mbere, uremeza neza yuko umugore wawe ndetse n'abana bawe ubabagije bo guha uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu c'abera atagisabwe? Unonye ikintu gito cyane. Eheraba, umugore wanje yabayeho ubuzima bwa mbere ku isi umugore ashobora kubamwo. Abana banje shyira mwana afise imodoka, no kuvuga ngo urugo rwanje rwari urugo rushajije cyane. Birumvikana ko atacozibira kugira ngo bashobore kunshingira intahe yo kwinjira mu marembo y'ijuru. Uragitsinze. Ikibazo ca kabiri, urizera neza udakekeranya yuko mu gihe wobaza ababanyi bawe nabo bo gushingira intahe kubwiye kwinjira mu ijuru ry'abera? Ababanyi bareka kunshingira intahe? Enda kwereke umubanyi apfishije canke akagira ikibazo icari cyo cyose gikeneye ubufasha, nabo wa mbere guseruka. No kuvuga ngo ibibazo by'umubanyi nabifata nk'aho ari ibibazo by'iwanje. Kubw'ivyo nubwo nogenda kakanya nyene, ndizeye neza ko ababanyi banshingira intahe hama ngaheza nkinjira mu ijuru. Ivyo navyo ni vyiza cane. Reka wishure ku kibazo kigira gatatu. Baza umutima wawe nawo wumvirize cyo kubwira. Mbaza umutima wanje. Mbaza umutima. Umutima wawe ntukubeshe. Umutima wawe urakuzi. Urazi n'ubuzima bwawe. Urazi n'ivyo ubamwo ku murango no mwijoro. No. Gaburiye, umutima nturi kuranshingira intahe zo kwinjira mu ijuru. Umutima uri kunyagiriza vyinshi. Ngo nari umusuma komvyo, ngo namena amazu, ngo niba amabanke, ngo nivyo abantu benshi, ngo nari umu escrow, ngo nari umusambanyi. Umutima uri kunzurira nivyo nari naribagiye. Ndumva umutima utari kunshingira intahe zo kwinjira mu ijuru. Yo, nsabira imbabazi Gaburiye. Umutima nico cabona ca mbere uko abantu ushobora kubabesha, ndetse ukiyambika urusato rw'intama kandi uribingira. Ariko ngo byose murabikora nanje nkihorera, ariko nzobishira ahagaragara canke ahabona kuri wa musi w'iherezo. Wagerageje gukora ibintu wita vyiza imbere y'amaso y'abantu, ariko ukora ibisesema imbere y'Uhoraho. Inzira imwe yo kwinjira muri runo rurembo no kwizera umwami Yesu Kristo, ukamugira umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kuko ari we nzira, ukuri no kugororoka, kandi atawuzoshika kwa data atamujanye. Uhawe amahirwe yo gusubira mu isi kugira ngo utunganye ubugingo bwawe. Hitamwo neza, hitamwo Yesu, kuko Satani we ari umubesha. Murakoze cyane. Chérie, déjà quoi t'as mal? Déjà quoi t'es d'autres tombé? Ora non do sajama. Chérie, déjà quoi t'as?
Mejeje kurota. Mejeje kurota ndi ku muryango w'ijuru. Byukuri. Uri ku muryango w'ijuru? Nari ku muryango w'ijuru. Ariko byanse ko ninjira. Umumarayika aranyangira ko ninjira. Mama kangiye gusaba yuko umugore yonyemerera ko ninjira mu ijuru. Ngo canka ababanye. Ngo n'abana. Urabona sheri ko atabana dufise. Muga mu ndoto nababonye. Rero ndavuga ati jewe nukuri nta kibazo na kimwe mfise. Ati ndashobora gusubira inyuma. Abana nukuri nkabasaba ntibashobora kunyankira kwinjira mu ijuru. Rero ikibazo nagize byukuri burya nagiye ngeze muhira ndabwira abana yuko umumarayika asavye gusubira inyuma kubaza abana ko banyemerera kwinjira mu ijuru. Abana baranshingira ntahe. Ati byukuri papa wewe wadukoreye ikintu gikomeye cyane, waratuguriye imiduga twarabayeho neza. Ati ntibashobora kukwira ijuru. Shasheri subiyeyo umumarayika ati nabibonye abana bakwemereye ko winjira mu ijuru. Atari ko genda ubaze umugore wawe. Ati umugore wawe nawe niyakwemerera ko winjira mu ijuru atuca winjira. Je ndavuga ati none ko nzi tubanye neza n'umugore ni igiki cyo tuma umugore atanyemerera kwinjira mu ijuru. Ndasubira inyuma umugore ndamubaza ati sheri umumarayika mbwiye kugira ngo nemererwe kwinjira mu ijuru ati ni mpaka unkuruhusha. Umugore ati mugabo wanje wanguriye umuduga mwiza mba mu nzu nziza. Ati ni igiki cobuza ko baguha ijuru kandi wapfuye upfiriye mu byiza. Ati ababanyi bose baragushigira ntahe. Basha nsubiyeyo umugore yanyemereye mbisa rero ninjire mu ijuru. Atoya ati genda ubaza ababanyi. Erega nagarutse ababanyi ndababaza. Ababanyi bashigira ntahe. Tidukoze urubanza wewe uwa mbere kuza kudufasha. Ikintu cyose muri quartier ni wewe wa mbere udushigikira. Tini gute bo kwimijuru disubirayo baguha ijuru. Izo ni ndoto gusa nariko ndarota. Erega nsubiye kuvuga ivyo ababanyi. Baca bambwira bati ubu rero ikintu ca nyuma finale kandanda dushaka ko kiguhurusha ko kuja mu ijuru. Ati n'umutima wawe. Numva ndikanze. Ariko nubundi ndavuga ati uko biri kose reka mbaze umutima. Burya sheri nagiye kubaza umutima. Numva ibibazo bibaye byinshi kuko umutima wacinyagiriza ngira ibintu byose no banarakoze kuva mu bwana. Umutima urabihutura gushikaho basha wamenga ni ordinateur ikiraharugura. Ibibi byose nagiye nakora. Ariko naciye nahura ko umutima niwo wa mbere ubika ibanga ry'umuntu. Kuko umuntu n'ibintu byinshi agenda akora ariko atamenya ko umutima warabibitse. Kuko wokora ibintu abantu ntibabimenye mugabo umutima wo uba warabibitse. Niyo mpamvu bambwiye ati baza umutima wawe nawe kuguhurusha ko kuja mu ijuru. Numva umutima wanje muri kuranshingira ntahe zo kwinjira mu ijuru. Numva umutima kabisa turiko turagwana. Burya rero nciye nikangura niko ndabaza umutima. Niyo mpamvu ubonye nkumyiruti. None umutima uranse kunja mu ijuru. Umutima uranye mu ijuru. Oh Yesu duhirezo ryiza. Byukuri ibi bintu binyibukije ikintu gikomeye cyane ntashobora kuwisha mu buzima bwanje. Sheri hari ikintu cabaye utamenye. Ubaye mu buzima bwiza umuduga mwiza. Ariko wigeze umenya ko ubutunzi ari ubwo nyine bye. Sheri no. Jewe inzu yavuye mu mafaranga n'ikibye. What? Sheri. Ubuze gute? Yes, bibaye ngombwa ko ndabikubwira. Naho ni impumyi utabona. Ariko ndazura afise amatwi uranyumva. Sheri. Sikuri iki kintu kugiye guhisha n'izi ndoto ndose. Narivye. Narivye kandi amafaranga menshi. Ico gihe naraye muri hotel Sheri. Ariko uyo muntu ndashaka kwambabarira. Kuko naramwize amafaranga menshi. Bituma mu mutunzi ruhebwa abantu bubaha. Ariko mu mafaranga nivye. Nuko bidakunda ko mbona uyo muntu amafaranga bayamusubiza. Kuko nsanza ta mahoro y'umunyabyaha. Amagorwa ngiriye mu ndoto n'ukuri
nabuze ijuru. Sheri. Sheri. Cyagenze gute? Nukuri uko byagenze ico gihe nari naraye muri hoteli. Rero hageze ko nsohoka mu gatondo ndenganye gutya ku wundi muryango numva umuntu ari muri dushe ndavuga ati ibi ni biki. Ncunguriye mbona amasakoshi umutima unyosha kwiba. Nsanga ninjiye nunguruye isakoshi gato mbona amafaranga menshi cagenda ndayatwaye. Kandi ico gihe kugirango bikunde ndenge aho hantu nsohoke ntibamenye nagiye nambaye ikanzu y'umugore biboneka ko ico cyumba cyari cyarimo umudamu. What? Nagiye nambaye ikanzu nigira umugore niba amahera menshi cyane. Rero bibaye ngombwa ko ndabikubwira. Sinzi ko ndagutahura Sheri. No. Ntibishoboka. Kumbe ni wowe wanyibye. Sheri nivyo wewe. Wivye jewe. Zagenze gute nakoze gute? No. Waragiriye nabi. Nabayeho ubuzima bubi. Ariko biratangaje. Ubu rero ibi vyose urimo n'imarizi wawe. Mana yanje Sheri. Mana yanje. Imana irakomeye cyane. Oh. Reka cyane. Waranyononeye ubuzima bwanjye. Waranyononeye ubuzima bwanjye. Telefone niyitaba. Chérie, karibu. Chérie? Karibu. Surprise. Chérie? Urakana. Chérie? Ibiki? Ça c'est quoi? Surprise. Surprise. No, my love, my surprise. I don't understand. Chérie, une surprise yawe. What is that, my love? Chérie, une surprise yawe. N'umunsi ni anniversaire yawe. N'umunsi ni aujourd'hui c'est ton anniversaire. Chérie, oui, je sais bien que c'est mon anniversaire. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi ça, chérie? Hein? Chérie, hari ibintu ntariko ndatahura na gato. Chérie, manzi unezerererwe kwanza umunsi wawe w'amavuko ikintu ndagukoreye. Hama, ego je ndakanura. My goodness. Umugore wanje w'impumyi. Byagenze gute uno munsi abe akanura? Chérie, ibi ni biki? Chérie, ni histoire ndende. Ni histoire ndende. What? Hari impamvu nabikoze. Chérie? Byagenze gute? Chérie, c'est une longue histoire. Ni histoire ndende cyane nshaka kubikubwira. Chérie, urabona je naciye mu bintu byinshi, nahuye n'abahungu benshi mu buzima bampenda, abanyescroka. Jewe igihe cyose twari tubana je nari mbona. Chérie, naciye mu bihe bigoye cyane ku bahungu twamenyanye canke twakundanye muri kahise. Rero mpuye na wewe biba ngombwa yuko ndagutestinga kugira ngo mbone koko ko nawe umeze nkabo canke ko wowe uri umwizigiko. Urumva waragerageje uraraba usanga jewe sindi umwizigirwa kuri wewe ucuvuga uti reka ndagupime ndabe yuko unkunda canke utankunda bivanye n'ivyo wahuye navyo muri kahise sivyo? Byabaye ngombwa ko nigira impumyi kuko umuhungu wa mbere yashatse guprofita ubutunzi bwanje, ugira kabiri nawe ashaka guprofita umubiri wanjye. Urumva rero naciye mu bintu bitandukanye. Nari nashatse kuraba koko wewe iske uri umwizigirwa canke nawe umeze nkabo. Ivyo nakoze vyose byaba bibi canke vyiza ko wabiraba. Vyose warabibonye? Oh, no chérie. C'est la fin du monde. No. Iyaba hari ikintu kibi wakoze je ntugusanze nkiri ngaha. Je mba naragiye ariko nasanze uri umugabo w'umwizigirwa. Nasanze uri wisezerano. Urumva na kuzine warawunzanye kugira umpibe sivyo? No. Chérie. Ahubwo reka ndakwibutse warambagije aho kuzina ari. Ndakubwira ati yatashe. Burya nije namwirukanye. Kuzine yaramaze kumpa isumu kabiri. What?
ndamubona n'amaso yiwanje ashiramo yaranashiriye mu mazi ubugira kabiri ashira mu ndya nubwo ntamubonye izo ndya namubwira ngo azige aranka kuzirya biyereka ko ari sumu yasize uriye wari wazanye ngo adufashe akazi sheri hatwe kunyica iyaba azi yuko mbona ntavyo yari kuza kugirira imbere y'amaso yanje urumva yari kunyica ntabizi iyo niyo mpamvu yatumye kuzira umwirukana yashatse kukwica sheri ndakutigeze bimbarira sinabikubwiye rero uyu ni wo munsi mbonye ko nobikubwirirako sheri kuzine yazanye amazi suma yishiriramwe imbere yiwanje kuko azi yuko ntabona kumbe ibyo yakora byose nariko ndamubona iyaba mbona ntavyo yari kugira imbere y'amaso yiwanje rero ndasanze naje we ni byiza kwigira impumyi burya nciye mbona ikintu kimwe abantu benshi vyitwa ko dukanuza amaso y'umubiri ariko siko tubona vy'ukuri kuva iyi saha n'aka kanya ndabonye yuko dufise abansi tudashobora kurabisha aya maso y'umubiri binyegeje bari ahantu hataboneka rero mana kugira ngo bajye abansi dushobore kubamurika turasavye ayandi maso ya mpemu yera merci kuri surprise nziza washoboye kuntegurira ndazi neza ko wari uzi ko ari umunsi w'amavuko yanje wakoze kuri surprise wangiriye surprise nziza imana igezege cyane sheri ndashaka kumbabarira tubana ubuzima bushasha ubu ndakanura kandi urabibona thank you so much sheri ndagukunda cyane reka dushe tuja muri saro ndazi inshuti zimwe zamaze gutangura kubuza hama dushobora gusangira merci sheri tugende Chérie? Chérie? Telefone y'umugore ntiyitaba ibivyo nibiki? Amakete ku gitanda. Bisigura. Ikete ku mugore wawe bimeze gute rero? Riva. Biragoye kumenya ikiri mu nda y'ingoma utakanye kandi ngo utarimwa n'uwo yahaye agira ngo gutanga birakiza abandi ngo uwukubabaje rimwe arakongera vuba cyane uzomenya icyatumye nsubira Canada nkasezera mu ikete reka urafasha ndo w'Imana sandiriye Allah Kuravuga ko wageze Canada? Avyuzi. Wageze mu ijuru. Ugenda gute udasezeye ku makosa nyabakina gukoreye? Ni igiki ntakubwiye? Kumbafu. Arayikuvye nyagukupanye nakuru. Sha. Okay. Amakuru muta. Muta. Nashambaze ujya muhungu w'inzobe ko ari hari umutumagarira. Ujya yaragiye ntakibangaha yarahagurishije. Ujya musore w'inzobe yaba ngaha yarahagurishije ngaha yarahagurishije. Umupaturo yahagutse urabona ko ariko arubakisha yahinduye byose. Nico gituma nsanze ibintu byose barabihinduye. Nakarenga na sonete yari hari amakaro kwibarabara hari biti byinshi. Urumva uhaguze niwe yaciye ahindagura uko ashaka. Yaribeshe. Nimba yarahariye. Yaribeshe pe.
amarangi yarahindutse kumbe inzu yarayigurishije sawa urakoze mutama emwe abantu bararinda ya kumbe wa Mungu yarahariye terasi warahariye ndakese wa Mungu narinda yugaza amabuye basha sheri ya sare rero urabona imeze neza kandi iranagutse sheri oui sara ariko sindayibona neza vuba kubera nta bwiza bwayo ariko ya ni kubera idadekoye nawe undi ni nziza oya irasanzwe vraiment cyo mu boss nka jewe irasanzwe oya wapfe sheri ahubwo aha tuzofuma twakoronda urubanza ariko urubanza rw'iwacu mariage iwacu reka nzi ndakwereka kandi tuyikorera aba boss dukorana n'abantu bishima cyane aha babona ko ndabazanye mu Masaka mukuri konyene mukomeze guhendana umugabo we ni wewe ukomeze guhenda abakobwa b'abandi mushingana muvasoni murazinanye umva sije nawonze azananye hese ahubwo iyo ufata abakobwa ugapakira ibeni ukagerekeranya ushika ku busonzori murazinanye kaje nawonze nukuvuga ngo ajya amafaranga ufise wewe no yagereranya n'umuzamu wo kuri banki abona sohoka yinjira asohoka yinjira ubutunzi bw'iwanje hari cyo bugutwaye habaye ikishe dore abantu nk'aba sinzi uyu ntibikeneye ko amenya ni we wunze mugabo uvuga ikikugenza twe turi mu byacu twirabira isari sindi ko ndabatahura uhereye isaha waraye uri umutunzi uzinda usuriye imbwa ruhina reka mugabo reka gutera reka wowe menya ko ejo wari umutunzi uyu munsi goreye isaha uri imbwa oya guhenze wakenye oya guhenze vraiment nayo kunywa amazi ya 50 ntayo gifise wewe uyu muhungu wowe uramuzi neza ndamuzi muri mubiki ko numvise muvuga ngo sare mwaje kuraba sare twaje kuraba ngo dutegura ubukwe reka kuduciramwe ahubwo ubandanye uri kuraje abana basha abakobwa muracahindwa muracariko aha ubwo mugira ubugene n'umugabo w'umuntu warabaje Sherifu umugore reka nawe umugabo reka nawe ubusore bana buzabo n'ubu bwanwa bungana uko waruzi ko ari umusore uyu ubwo ntimuzinanye wewe umusore jewe urambonana ubwanwa nk'ubu tandukanye umusore n'umugabo ubwanwa nk'ubu bwerekana umuntu yasatuye jewe fuziki wewe umviriza fuziki icyo nifuza nshaka kukikubwira uyu mukobwa tumva are egera hariya habaye tetwa egera hariya nafashwe nande egerayo gato je ngo muvugane n'uyu mugabo ntandukanije nawe ni by'akamaro oya mwatandukanye kuva kera jewe vyombabaza ugiye mu mpimba sivyo nawe waruzi ko bujanyweyo naso we ntiwomfungisha wewe mugabo awe mbona uri umuntu mutonye cyane vura ubu rero uriko wigangaza kubera uzi uvize amafaranga yuzuye ahantu wagurishijemo inzu utazi n'itafari iyo ryavuye inzu ni rwanje garanse amafaranga yose wagurishije ijya nzu ahari uza guterura kujya nyene ucunzanira urayakeneye nawe nayi wawe nayi wawe aho kuratwenga n'ubwanwa nk'isuguru abasore nayi wawe ayo muranarinda kwera umuntu boss nka jewe mukiri kurambaza ibibazo nk'ivyo atari uko ndakubika ahantu inyuma y'imyaka 30 wene uzosubira kubona izuba nimba udashaka kuja ahantu mu kabiriti uzovayo nayo matama wewe unshizemo wewe uzigomeze nk'ifuku kumvikane kuko jewe ndo umuntu nkunda amahoro ndo umuntu nkunda umwumvikano niyo mpamvu mvuze nti ujya mukobwa yegereyo tuyage nk'abantu b'abagabo amabanga konda kumva sivyo okay sawa meshe ugomba twumvikane kubijanye n'ikarito no gushaka kwikarisha no irifo ko ndakubaza cyo tugomba twumvikane usanze ngandi mu vyanje ni wanteguje wewe nta birebire twumvikana kuko je nta mwanya mfise wo kumvikana n'igisuma je ndi gisuma kuko nagufashe nta n'umwanya w'iminota 2 wo ufise wo kwidegemvya eti yangu ubona kutanguye kuntuka sasa mva ujya mukobwa nyimba utari bwa mutere ninda cyo ntibikwereke cyangwa nyimba atana akantu ufise mwisite cyo ntibikwereke basha uravuye utavyaye gusa uracafise amachensi make kuvyo ngiye kukubaza no kugusaba nja kumuriri iganzu wagurishije urabizi neza ko ari y'umugore wanje Sandi umugore wawe twarazananye wijyamise bwishuka waramubonye okay gejwe ndiko ndaryumva ubundi iyo nza kukubona mu maso mu yandi nuko naye nifutse kumbe niwe mwari kumwe nawe
ni wambona Okay, iyo nza kukubona nyine mfise n'igisona yo kurandura bumbafu. Ari kukumomora. uriko wongera dosiye mu zindi ko wari ufise n'igisho Jewe sogo boy barankanga jewe. Indi yakubeshe. dosiye zibaye zibiri iyo kwica Ufise imana. niyo kwiba Ufise imana. ariko byose ndashaka mutama Bandanye ibyo uriko hamo mande nta bya mutama nta byiki we bandanye icyo wifuza. umviriza rero kutanguye kwisaza udashaka kumva nivyo nshaka kukubwira je nta mwanya mfise kukubembereza kuko je ndiyizi Ntawe nkene yambembereza. umva rero inzu wagurishije vyose vyamaze kumenyekana sawa jewe nakoze ibishoboka vyose makanda amenya n'ikibanza uhagazemo abantu bose mwavugana ku telefone no mu message bose Wifuza iki? narinda bafisa niyo mpamvu ubona ndagutojeje intoki Ndakubona nturamfata. kumbafu zako Turi kumwe riko turayaga. Wowe mfata wonshobora wowe. Mutawuvise n'ubu. urabimenya mu kanya gatoya We bandanye. sasa uko bimeze jewe nshaka umbarira amafaranga wagurishije irya nzu yose ushira Ndabwire wewe. ushira hapana kubimbwira umaze kuyashira ngaha jewe ndaza kumenya ico ndagucorera gitoya kugira ngo wipfane Icyo nigikunda. n'igihumbi 10 rimwe singuha. Yupfuma uvuga ati ncorera mfise ibibazo ndarembye ndagwaje mfise ubundi bibazo nkagucorera bavanga ngo tugawe bituganiwe. polisi Uhamagara polisi. fate nyura Polisi jewe. Nzi. we oya mutabingize we baki hapo ubavu wanyihakanye untera amarira waruciye imizi wanyihakanye untera amarira waruciye imizi impeta yanje wambaye je ndicuza n'umwanya wanje watakaye ndicuzayo warambabaje narababaye warambabaje narababaye